Ibihe byiza nivyo ndabipfurije mwe banywanyi bakunzi bacu mudahengeshanya kudukurikirana no kutwumviriza muherereye irya nino mu makungu ya kure. Turazi ko mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, abari ku mugabane w'Abanyaburaya, umugabane wa Aziya, abari ngaha mu bihugu vyo muri Afurika, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, mu burengero muri Congo, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'aho mudukurikirana muherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ibintu bibandanya kuyangara, ibintu bibandanya gukomera cane nk'uko biriko biragenda bivugwa rero ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Abantu batatu baranyurujwe muri zone Kanyosha ngaha muri zone Kanyosha quartier Ruyaga, aho rero baciye banyuruzwa n'iperereza. Ababo bakaba bavuga ko barondeye mu busho bwose bwo ngaha mu gisagara ca Bujumbura ariko ngo barababuze. N'ubundi busho buhanamiye igisagara ca Bujumbura, ubw'iperereza, ubw'igipolisi, hose bagiyeyo ababo barababura. Bakaba rero bavuga ko ata kizere gushika ubu bagifise co kuzoronka ababo bakiri bazima. Barumva ko baba barishwe n'abo bapolisi bo mw'iperereza baciye banyuruza abo bagabo. Ibintu bibandanya kuba bibi cane, aho rero umutekano w'abanyagihugu ubandanya kugenda uhungabana. Reka tuje muri komine Gashoho mu ntara ya Ruyigi. Abantu barimo baridoga bivanye n'amafaranga y'intererano y'umugambwe iriko irakwa. Umwana akwije igihe co gutora ariko arakwa amafaranga 200, naho umuntu mukuru akakwa amafaranga 500. Ivyo vyose kandi ngo barajaniranya, ntibaraba uwo muri CNDD FDD canke utari umu CNDD FDD. Muri iyo komine Gashoho yo mu ntara ya Ruyigi ibintu bibandanya kuyangara, barimo baridoga ko iyo ntererano iriko irasabwa na CNDD FDD bakabaye bayikura koko. Umugambwe wa CNDD FDD ari umuryango utunze, ari umugambwe utunze, ko rero batakabaye basaba intererano mu gihe iyindi migambwe itariko irarondera ayo mafaranga. Ni gute CNDD FDD yo ija mu banyagihugu ikabiraramwo ibasaba intererano n'amafaranga? Umugambwe CNL uri ngaha mu gihugu c'Uburundi kandi urafise abanywanyi, wowe utariko uraka izo ntererano. Ikindi kandi ngo ni gute umuntu atabarizwa mu mugambwe CNDD FDD yakwa intererano? Ivyo vyose rero abanyagihugu bakaba bariko baridogera ibiriko biragenda bibera ngaho muri iyo komine ya Gashoho. Ivyo bavuga ko ari ubunyonyezi n'ubusuma bw'umugambwe CNDD FDD n'abo banywanyi bawo, abo bagumyabanga bakomakomeye cane, ngo ko harimo na menshi, amafaranga menshi bayarya aho kugira ngo bayashikane aho baba bariko barayarondera bayatwara. Ivyo navyo ni ibivugwa nabo banywanyi bo mu ntara ya Ruyigi, kandi siho honyene, mu gihugu hose abantu bariko baridoga bavuga ko iyo ntererano ya CNDD FDD iriko irakwa. Biboneka ko iratozwa mu buryo butanoze, mu buryo butari bwiza, aho bafatira
abagiye mu masoko, niba washoye igitoke ugombe urihe amafaranga ya CNDD-FDD, niyo kaba akantu gatoyi canke kanini uragurisha bakwaka intererano ya CNDD-FDD, ibintu biboneka ko bigiye kuzohava biyangara mu benegihugu. Naho umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Colonel Reveriyano Ndikuriyo we arabandanya guhimiriza abanyagihugu cane cane ngo abagumyabanga, ababwira ko ngo ababonamwo umurava n'umwete, ngo kandi ko bazotsinda amatora ijana kw'ijana. Ivyo ni ibivugwa na Colonel Reveriyano Ndikuriyo atwaye uyu mugambwe wa CNDD-FDD. Abumviriza ayo majambo hoba mu banyapolitike, mu banyagihugu, ngo bikaba biboneka ko Colonel Reveriyano Ndikuriyo ariko aratanga ubutumwa ko bazokwiba amatora, ko ata kabuza, ata mugambwe n'umwe ushobora kubabuza kuronka ivyo bibanza vyo gutsinda no kwegukana aya matora, ngo vyoba imvura igwa, izuba ryaka, umuriro waka, canke ngo ugenda ukinda uryamye ugaramye, ngo nta na kimwe kizotuma badatahukana intsinzi muri aya matora. Inzira bizocamwo vyose igomba gukorwa, ariko CNDD-FDD akaba ariyo itwara igihugu. Ubwo bivuze ko no kwiba amajwi, kwiba amatora biramutse bizokorwa, babona batsinzwe bazokwiba ayo matora, ariko batangaze ko aribo batahukanye ibibanza bitandukanye nyine, na cane cane ikibanza harya baba bavuga ni ic'umukuru w'igihugu, kuba perezida w'igihugu, nico kibanza nyamukuru baba bariko bararondera bashaka kwiba ayo matora. Rero abatavuga kumwe n'ubutegetsi bo babandanya gusemerera bavuga ko ivyo CNDD-FDD iriko iravuga canke iriko irapanga biboneka ko ari uguhohotera agateka ka zina muntu, harimwo ubunyonyezi bukomakomeye cane. Ubwo bunyonyezi bakaba babukora biba ayo majwi, biba ayo matora, kandi banahohotera abanyagihugu bababuza kugira ico bakoze canke ico bashikirije. Ivyo nibiriko bigenda bitangazwa n'abanyapolitike batandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi, babona ko ivyo abategetsi ba CNDD-FDD bariko barategura bishobora kuzohava bivyara ibindi bitari vyiza ngaha mu gihugu. Naho tuje mu gisata c'ubutunzi kandi ngaha mu gisagara ca Bujumbura, umukuru w'igihugu arabandanya agenda yugurura ibikorwa bitandukanye icesi. Kuri ubu muri indwi huguruwe Compimex Parking. Aha ni inyubako yubatswe mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo izofashe barya abantu bahora baparika ku ruhande canke ku nkengera z'amabarabara babuze aho baparika imiduga yabo. Iyi nyubakwa rero ikaba yarubatswe kugira ngo ije irafasha abantu babone aho bazoja baraparika imiduga yabo. Umukuru w'igihugu iyi Compimex Parking nayo akaba yarayuguruye ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Yaruguruye kandi n'ibindi bikorwa bitandukanye, nyubakwa, amahinguriro ahingura amabati n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Umukuru w'igihugu Varisito akaba abandanya kugenda yugurura ibikorwa icesi baba bamutubiyemwo vy'abagwizatunga, ivya leta, ibigo vya leta biba vyaciye vyubaka. Akaba abandanya gushima abanyagihugu n'abafatanyabikorwa bariko baragenda bashora imitahe ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ko abona ko yambona kazoza yo mu mwaka w'2040 ishoboka, kandi ko abanyagihugu mu gihe bakoreye hamwe kumwe bazobigeraho atakabuza.
kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikako tubandanya gutohoza, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke woba ukoresha ururimi rw'ikinyamazuru ugafyonda sabone, hama ugaca uja ngaho iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bikazoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa n'agahwane.